nagomba imbere yuko tubabwira ikidukoranje no munsi nagomba ubwa mbere nongere nshimire leta y'u Burundi ingene idahengeshanya kudushigikira muri runo rugamba turimwo ubwo kubaka igihugu bwo guteza imbere imiryango y'abarundi ba mu Burundi no hanze y'igihugu guhindura ivyiyumviro vyabo kugira ngo bose batahure ico kimwe imbona kazoza y'igihugu 2040-2060. Shimiye kandi abo dukorana muri comité exécutif, comité de sages, comité de surveillance hamwe n'izindi nzego tugiye gushiraho vuba bwango kuko nabo nyene bama badushigikira uko bukeye uko bwije. Twibukanye ko twagize ico bita Diaspora Ndundi, diaspora idasinzira yunze ubumwe kandi y'ibikorwa. Kugira ngo twese dutahure cyo kimwe iyi nyifato n'ingendo shasha ya diaspora nuko twashize imbere tuvuga tuti igihe cyose twovuga amajambo menshi cyane mugabo ntajane n'ibikorwa canke ngo ajane n'ingiro ntaho twoba dutandukaniye n'abapagani niko bibiri tubwira ngo ivyo n'abashenzi barabikora kuvuga amajambo menshi atagira ibikorwa atagira akamaro. Nico gituma rero twebwe nk'abarundi baba hanze kugira ngo duhindura ingendo n'inyifato twabonye yuko umuntu wese yitwa ko yabaye hanze ategezwa kuba ko umuntu yabaye hanze akavuga make mugaga akora cyane akareka kwishinga abamusamaza agakora yisunze ico agomba gushikako. Ni muri iyo ntumbero rero namwe bamenyesha amakuru ndabashimiye ko igihe cyose twabahamagaye mwamye mutwitaba, ariko rero twibukanye iyo muri ko muravuga amakuru muze muragira balance of information, tuvuze ibibi mubivuge ariko n'ivyiza mubivuge. No kuvuga ntimuvuge ibibi gusa ko twarabonye abantu baca bavuga ibibi vyonyene gusa ukamenga nico conyene cavuzwe. Haba harimo ibibi n'ivyiza. Ivyiza muzoze murabishimikira ko kuko niwo mushinge w'iterambere. Sino umuntu wewe adasanzwe akunda igihugu aronsa akantu gusa gato arashobora kushaga korera kakavuga yuko vyayangaye kandi atari byo. None rero uno munsi twabahamagaye kugira ngo mudufashe kubwira abarundi bose bari mu Burundi n'abari hanze yuko hari ibikorwa vyatanguye gukorwa muri diaspora idasinzira, diaspora yunze ubumwe kandi ibikorwa. Ivyo navyo ubwa mbere ni ingendo zatanguye kuva mu kwezi k'umunani tariki 17 hanyuma tukazozibandanya kugera mu ntango z'umwaka w'2025. Intumbero y'izo ngendo ubwa mbere ni kugira ngo nk'abarongozi bashasha duhure n'abarundi aho bari hose kw'isi, hanyuma tubayagire nabo batuyagire, tumenyane, batumenye tubamenye, hanyuma kandi nimba hari ibibazo bafise ubwabo tubafashe kubitorera umuti, ari ibibazo vya organisation pe no kuvuga ivy'igihugu bitorega umuti aho nyene turi kumwe n'ubuserukizi bw'u Burundi. Aha rero nkacangira ko nshimira cyane ubuserukizi bw'u Burundi muri Uganda, ubuserukizi bw'u Burundi muri Tanzania na Kenya, kuko vraiment twarakoranye neza mu ngendo twagize mu ico gihugu. Izi ngendo rero tugiye kuzikomeza mu bihugu vya Afrika. Ingendo zakoze ubwa mbere zakorwa n'umurongozi mukuru wa Diaspora Ndundi, ariko siwe wenyene agize urwego nyobozi rwa diaspora kandi umurongozi wa diaspora ntiyokwira isi yose wenyene. Ni muri iyo mvo rero tugiye gutunganya ingendo kw'isi ahatandukanye, aho bukera bamwe bazoba bari mu Bubirigi, abandi bari muri Norvège, abandi bari mu za Scandinavie, abandi bari muri Australia, Canada, Amerika, abandi bari mu bihugu vya Afrika. Ni kugira ngo uburongozi buhari aba ari uburongozi budasinzira koko bwegera abo bujejwe kugira ngo ubumvirize bongere nabo babwire babasigurire imigabo n'imigambi ya diaspora idasinzira. Izi ngendo rero tuzozikomeza mpaka tugeze mu mwaka wa 2025. Hanyuma rero ingendo tugira zigamije ibintu bitatu bikuru. Ikintu ca mbere ni gusigura nuko nabivuze ni kugira ngo tumenyane, hanyuma tubumvirize abarundi, hanyuma tubahuze. Murazi yuko diaspora Ndundi irimo ibibazo vyinshi. Twifuza yuko ivyo bibazo vyose bihera burundu mu kugerageza guhuza imigwi yose y'abarundi biciyemwe imice. Hari biciyemwe imice kumvo za politike, hari biciyemwe imico kwimvo z'ugutamenya, hari abiciyemwe imice kumvo zinda ndende, harabiciyemwe imice kumvo za croyance aveugle, no kuvuga umuntu yemera ibintu wenyene adashobora gusigura
mu gihe Imana itubwira yuko utagira urukundo bizomugora kugira ngo abone ijuru, kuko ngo niryo bwirizwa riruta yandi n'urukundo. Ubwo rukundo rero tugomba yuko abakozi b'Imana muri diaspora bumva ko nimba bariciyemo imice banyuranye kubiri n'ishaka ry'Imana. Kugira ngo tuve muri ivyo rero, kugira ngo tubishikeko, nuko tugerageza kubereka ko ubumwe butariho buteranywa n'inyama, ivyo byose vyadutandukanya atakamaro bifise. Kanatsinda birerekana neza aho duhereye muri ivyo bihugu, murabona yuko bari abantu badasangiye imico n'imigenzo, mugabo usanga batekanye mu gihe bose bariko barirukanga kw'iterambere. Twarahiganywe rero abarundi baba hanze kenshi mu majambo, turabuzi kuvuga cyane, turabuzi gutukana cyane, turaba umuntu afise ube gito kurusha uwundi, twarabibonye vraiment. Kandi nta numwe yabirohenkeye umudari w'umwakaka, nta numwe vyateje imbere, nta numwe vyahesheje agaciro. Ahubwo vyarakamwatse, aho kugira ijambo, aho yateza kurigira araribura. Ubu rero tugomba duhindure ingendo, tuje mu rugamba rwo guhiganwa mw'iterambere, mu bikorwa vyo kwitangira inyubako ya Diaspora Ndundi, diaspora idasinzira, diaspora yacu. Nakanya ko kwerekana yuko abarundi baba hanze bashoboye bonyene ubwabo kwiyubakira inyubakwa nk'ikimenyetso c'ubumwe n'urukundo rurangwa hagati y'abarundi baba mu makungu. Hanyuma rero ivyo tubishitseko muri izo ngendo zose tuzogira, no kubereka yuko ajya amadolari 10-50 mu myaka yahera kuva 72 9 na kangahe 8 na kangahe abarundi bashira ingufu zabo mu mahera kugira bicane. Ubu rero umwanya mwiza wo kumva yuko ico gice twakirangiriye, ubu twese vyaratwigishije ivy'intambara, vyo gutera gukugeza ingwano, gutera abagrenade mu bene igihugu. Ivyo twarabonye ko umuntu wese akunda igihugu ko ujya yari ingendo igayitse. Ubu rero ingufu twakoresheje mu myaka 70 iheze dusamburana, tugomba twongere dushiri hamwe ingufu twiyubake. Ni umwanya rero yuko umurundi wese ahari hose muri Diaspora Ndundi tumusaba yuko muri inyubako tugiye kubaka atanga n'imiburiburi idolari rimwe kugira ngo aje mu rutonde rw'abarundi baba hanze, kandi bariko baraterera mu kwiyubaka, mu kunga ubumwe hagati yabo, guteza imbere diaspora n'igihugu cy'u Burundi. Mu majambo make n'ivyo bikuru tubahamagariye, ariko ikindi gikomeye kugira ngo ubwo bumwe tubushikeko, igikorwa cyo kwitangira inyubako navuze ko catanguye kuva mu kwezi k'umunani tariki 17, twifuza kwibandanya umwaka wose. Hanyuma tumaze kwegeranya amahera amaze kwemegwa yababa imiliyoni 300 mu bihugu bitarenga 2 gusa. Ubu rero tugomba tubwire abarundi bose barongoye abandi, cyo bita organisation pays, abaserukira abarundi mu bihugu bitandukanye, bumve ko kino gikorwa catanguye. Twifuza yuko itariki 26 kwezi kw'icumi umwaka turimwo azoba ari umunsi wo kushira habona ivyegeranyo mfata kibanza mu bihugu vyose kw'isi. Uyu munsi nyene w'itariki 26 twawise Burundi Day. Twabonye yuko kugira ngo ijyamo nakazoza 2040-2026 ni vyiza ko abarundi bahanze bayizirikana kuwo munsi. Ni vyiza ko abarundi bazirikana igihugu kuwo munsi. Ni vyiza ko abarundi bagaruka bagasangira kuwo munsi mu ntumbero yo gukomeza ubumwe. Ni vyiza ko abarundi kuwo munsi nyene bagaruka bakavuga bati turabaho tugere cya gikorwa cyo kwitangira inyubako, kugira utaratanga utagira promesse uwo munsi nyene acayitanga. Iyo tariki ya 26 twifuza yuko umurundi wese ahari hose kwisi azoba afise akadarapo k'igihugu avuga ati ndagukunda Burundi, igihugu c'amavukiro. Uwo munsi uzoba uhambaye cyane. Twifuza yuko abarundi bose aho bari kwisi, cyane cyane abarongoye abandi, batangure kwitegura uwo munsi, bategura ibanza bazohuriramwo kugira uwo munsi uwo munsi udasanzwe ku gihugu cy'u Burundi na diaspora yacu. Twifuza yuko no mu Burundi nyene tuzotegura ikibanza abarundi bazohuriramwo ngaha mu Burundi mu ntumbero yo gusangira akanyamuneza ko kwiyunga no guteza imbere igihugu, kubaka Diaspora Ndundi no guterera muri ya nyubakwa twifuza. Ibiranga ino nyubakwa rero twifuza izoba iri kirubakwa kuva uwo munsi twatanguye n'uno munsi nyene itariki 26. Uyu munsi twifuza yuko namwebwe abajournaliste ico tubasabye nuguposta cyane iki kintu cy'uyu munsi mukuru w'abarundi Burundi Day. Tugomba yuko umuntu wundi wese hazoba ari kwisi azovuga ati yes, uburundi bwahinduye ingendo, abarundi bahinduye inyifato, abarundi bari muri vision 2040 2060. Nukuvuga barangwa n'ubumwe, barangwa n'urukundo, barangwa n'ibikorwa, batarangwa n'akarimi gusa. Ivyo rero tuzobibona kwisi. Ivyegeranyo mfata kibanza
mwebwe abajournaliste n'abandi bose tubasaba yuko igihugu ku kindi muzodufasha gushira habona intonde z'abitanze n'intonde z'amafaranga yagiye aregeranywa kuwo munsi. Twifuza kwegeranya imiliyaridi n'imiburiburi 50 kugira ngo ino nyubakwa tugomba kubaka tuyubake, kandi mu mezi 3 birakunda hamwe umurundi wese aba hanze yovuga ati je ndatanze idolari 100, ndatanze idolari 50, ndatanze idolari 1000, ndatanze umuliyoni, umwe wese uko abishoboye kuko Imana ntiyaduheza uku rugero rumwe.